Ivyo mvuga samajambo mbere umwiza umpagahamba witandukanye n'abanci intege batifuza yuko je ntera imbere ndatera intambwe bagaponda ivyo nkoze bakajingitwa gusa nabo sibo banza ukutariko bafate babukure mu cibo gusa nabo sibo banza ukutariko bari muri fantasia irazimbi ireka iri hafi muri 600,000 Bio fry kabisa jaketi amarori muchazo zimze n'isaha izimze kabisa ndeshirari yo hejuru zo hejuru JU BOY baratanga kanari ntangare wallahi ujya mu kawushi amfasha nkuko ari umugenzi twagiye turamenyana muri byinshi bitandukanye hariho rero ivyo twagiye turamenyana ndiko ndakora iya ndirimbo naramubwiye ati jewe iyi rori ndashaka ko woyimfashamwe nawe kugira ngo menye mugenzi ico twamaraniye uko twabanye no muri kazoza nzoze ndabona umugenzi wanje uko bimeze indirimbo isamasa nabona shaka atacabaye vuga atacabaye yagutwaye amahera ngana gute utuvuga na wisofye ngaye nka JU BOY canke management yawe nimba bisaza ko itubwira yisofye nkangaye ijya ndirimbo yatwaye amahera menshi cyane menshi kabisa nkangahe nyine geranije nawe ubwo niti kuri jewe ni menshi ariko ku bandi hari igihe atari menshi ariko jewe birantangaza kuko sinarinzi ko nobikora sinarinzi ko nari kuronka umuntu amfasha kugira ngo ijya ndirimbo yanje igere hanze ku rwego nka rujya uko jewe ku bwanje nari kuyiheza audio ngacambika ariko kubera ubufasha bw'abandi bantu bagiye baramfasha ndibaza ko yaguye nko muri nka 2 million komvye kabisa yego urumva 2 million z'amarundi ucuzumva tuvuze 2 million ni 1 million 2 million kwijana tukagera ku majana ngayo miliyoni ugakwira ndavuga birebire uwo tuza kuba turi kumwe canke tuba turi kumwe mu iganiro mubona yuko na stili muranga nziza berewe ameze neza ibintu bizimvye ku mushatsi uzimvye kugomera menshi byinshi umuziki wumva ubuzimvye nta byinshi ngiye kuvuga ikabanze idondo ikora dukurikirana ngaho gasaka web tv yes kumwe na JU BOY baratangara JU BOY ude nkapira gatonyi bro kugira ngo bumve yuko ari baratangara nyene abisi baratangara nshuti yanje bahombeho sindota nipfuza kugira uruhombo ivyo mvuga samajambo mbere umwiza umpagahamba witandukanye n'abanci intege batifuza yuko je ntera imbere ndatera intambwe bagaponda ivyo nkoze bakajingitwa gusa nabo sibo banza ukutariko bafate babukure mu cibo gusa nabo sibo banza ukutariko bari muri fantasia yes kwa JU BOY bari muri fantasia bwasi fantasia hamwe dusanzwe tuzi yahajya ntitwamenye fantasia si hajya yes bivuga ko tubandanye reka wumve ibintu kuntu bimeze banza usonde subscribe canke swive kuri Facebook ibindi navyo tuzaza kwibandanya mu nyuma ndazi niho vyirengagiza ko ndazi yuko umva ko vibe amaze kuzinjira mu ndi ku gasaka TV utabazi butagira imbe ya Facebook YouTube Instagram Twitter n'ahandi hashtag yatandukanye na link ubu turiho jeni inike nababwiye murumva yuko ari baratangara JU BOY kubera iki baratangara kubera baratangara ni indirimbo nagenda raba uko abantu benshi bameze muri bino bihe mu bice bitandukanye kabisa niyo mpamvu nacenda nkora indirimbo yitwa baratangara kuko hariho ibintu turabona kuri mugenzi wawe bikanagutangaza kabisa burya hari abantu benshi batabivuza kutera imbere ariko bakabona wateye imbere urumva bitegezwa kubatangaza kabisa mbe JU BOY nawe buba baramutangariye abenshi bariko baratangazwa n'ibikorwa ndiko ndakora kabisa bitangaje gose muri kino gihe kabisa JU BOY ku shaneti zimze ino shati ngwa ngahe irazimbi ireka iri hafi muri 600,000 Bio fry kabisa jaketi
amarori umucazo zimvye n'isaha izimvye kabisa ndeshira hariyo rwego hejuru z'urwego hejuru JU BOY baratanga kanari ntangare wallahi usanga bo mwenjizi ugasaka yambara neza nkuko aberewe neza ko hari amasanamu y'indirimbo baratangara nambika n'abandi gender mu stylist muca mu vyuma ucu namutumbera kanimera natogasiga kugira ngo niba namukenera nawe azona kwambika umusigire kwanza n'icyasha JU BOY baratangara indirimbo nabonye umuntu witwa umukawushi musanze mufitanye iki kwija ndirimbo ayifisemo iki cyangwa yize nk'amafaranga bajya n'abantu bagiye barashiramo imitahe yabo kugira indirimbo ndayikore ku rwego nka rujya kandi urabona indirimbo yakorewe ino Ingozi iriko iratangaza abantu benshi kuko iri ku rwego rushimishije cyane yego ujya mu kawushi yamfasha nk'uko ari umugenzi twagiye turamenyana muri byinshi bitandukanye hariho rero ibyo twagiye turamenyana ndiko ndakora iyo ndirimbo naramubwiye ati jewe iyi rori ndashaka ko woyimfashamo nawe kugira ngo menye mugenzi icyo twamaraniye uko twabanye no muri kazoza nzoze ndabona umugenzi wanje uko bimeze. Yes JU BOY yumvise ko ndiko ndavuga ku ndirimbo cyane nibaza ku ndirimbo nk'uno mwanya niyo mpereye ko baratangana indirimbo nziza indirimbo isa amasanamu nashaka atacabaye vuga atacabaye yagutwaye amahera angana gute utuvuga na wisofye angahe nka JU BOY cyangwa management yawe nimba bisaza ko itubwira yisofye nkangahe ijya ndirimbo yatwaye amahera menshi cyane menshi kabisa nkangahe nyine geranije nawe ubwe niti kuri jewe ni menshi ariko ku bandi hari igihe atari menshi ariko jewe birantangaza kuko sinarinzi ko nobikora sinarinzi ko nari kuronka umuntu amfasha kugira ngo ijya ndirimbo yanjye igere hanze ku rwego nka rujya uko jewe ku bwanje nari kuyiheza audio ngaca mbika ariko kubera ubufasha bw'abandi bantu bagiye baramfasha ndibaza ko yaguye nko muri nka 2 million komvye kabisa yego urumva 2 million z'amarundi ucuzumva tuvuze 2 million ni 1 million 2 million kwijana tukagera ku majana ngayo miliyoni ugakwira zike miliyoni zibiri ko murakinisha game yacu y'umuziki muvuga ngo ni ibintu bya barbar urumva amahera twa investisa muno muziki ashika miliyoni zibiri ugaca ndi tuko turakubwira ni partage link nawe umenga ntikureba mega waguze igihumbi n'ijana cyo kureba utundi sawa tubihebe urumva yuko JU BOY yangishije amahera menshi JU BOY miliyoni zibiri uriteze kuza kuyagaruza muno muziki cyangwa uracarindiriye gatonya avuga nti reka mbende investisa zozirari umuziki ni ibintu ni nka kujya ko kuvyara umwana utazi ukashobora ko hari ikintu azokuviramo umuziki urawukora hama ugashira ngaho ugategereza hakagira ikintu kivamwo bisaba yuko umuntu wese akora ibintu vyiza bitandukanye bituma umuntu hari ikintu bimumariye muri kazoza kiwe kabisa yego warakoze indirimbo turabonamwo imoto izimvye nkuko nawe uzimvye yego ni wawe nutu nintu za brand wenda bafana w'umuziki ibyo moto ni wawe uri na cyane kari ugitangura ugisosha usanga wari ibitse ukarondera bakavuga nti gendaje mwino game akamoto mbatiyemo nyine nanje nzoze mfise gwanja ijya moto si yanje nziza cyane ariko kubera ku rwego iriko n'ukuntu yarondewe ntabyo nzi kubera bya abonye management wanje abizana ati ibi byose birimo muri noze yawe impamvu ndiko ndavuga cyane ibintu muri iyo video nawe numva yuko nawe uja kuyireba kuko nanje yarantangaje nyine ni baratangara nawe gende bibire kuko ibintu birimo birateye gahinda sivyo gusa navise ikindi kubaza kuri video harimo nk'umwe ariko twebwe Ingozi abakwindi video barabutse twamatugira ama communique je sati yanje ya WhatsApp yarabwa n'abantu 500 kuduga yego mugabo ndatanga communique kwindi video wo mukuraye Facebook yanje abantu bayikurikirana barakwira ibihumbi 200 ndatanga communique kwindi video wahe ujya nyavuye Ingozi ukuntu vyagenze muri management yanje yarambari ati ngahe Ingozi ndabira umukwini video ushobora gushira muri iyo ndirimbo yawe kabisa ndabahiga bo nagendagira bose baranenguhe barambari ati wewe ntibyokunda kubera bambona nk'umuntu mutoya kubera ntari kuronka ibyo ndabaha ariko ndabwira manager wanje ati ndabira nawe ni ubishoboye twamukomanze Bujumbura yavuye Bujumbura nje mu ndege Bujumbura araza Ingozi kuri ya madepass nyene menshi atandukanya aho kurara ibyo kujya byose urumva ko muca mwimenya Yes muca muri isoko kumutaye muremure kabisa ya miliyoni yazomurondere kabisa mbe hajya uje mukobwa kazina kiwe yitwa gute ujya mukobwa kazina kiwe bamwitwa Cynthia umukene wese azomutora kuri jewe ni imero yanje zoyibona kandebe neza Cynthia byukuri je Cynthia
ubu tuvugana nanje genda umaye akanimero kiwe nzomukene Senta nanje nzogukene oya kanimero kiwe siyo kuguhera nga uraza ukama naje azokama inbox nari bisenta umukobwa mwiza nk'ujya ashaka kwactinga muri video kujya ingozi ntibamenyerewe abo bantu oya ingozi ntabo gusa hari umwe gusa nawe urazi yuko wari umwe mu ntara yose biragorana bisanga bigorana ariko uko turakereye kugira tuze turazana abandi benshi batandukanye ndakeneye kumenya ingozi ni ruguru bro ingozi ni ruguru biragoye kugira ngo wumve ivyo bintu yes JU BOY turagiye gatonye tumere nka Simba tuva mu ndirimbo tuvuga ibindi bintu byerekeranye n'umuziki wa JU BOY mbere umuziki wa JU BOY mbere yuko utegura indirimbo baratangara iraja hanze nize nsori turagiye urahura nawe mwino game bya ndirimbo baratangara insolite ni nyinshi cyane kuko natanguye kwiyumvira ukuntu ushobora kuyikora iyo ndirimbo mpereye ku bantu ngenda ndabona muri rusange aho mu rubano mu bagenzi ndavuga ati reka nandike iyi ndirimbo ndayishyire hanze umwe wese akarimwo muri iyo kazomukora ku mutima ndayigira baratangara abantu benshi bacabona umenga ni jewe nyene bibaye ko ariko je mu kuyandika no mu kuyikora sinari ndabyishizeko oya wavuze muri rusange iti baratangara iraja hanze JU BOY muri rusange numva ntiyakugoye birebire usibye yuko we management yake irakurikirana ati reka tukuzanire ntuzuvuge ngo management yubaho ya cyane yasoye 2 million boy management wanje hari hose ndamubwira ati respect ego yes ntitugiye kuvuga birebire ndagiye kuvuga akantu gatonye mwino music yawe nyene ndabona tumenyereye umuririmvyi quelconque cyangwa umu artiste quelconque iyo bishitse agashiraho nk'agafoto cyangwa agaposting ibintu vyake n'indi endis cyangwa indi company quelconque bafitanye partenariat muganye imbari kao nyimba ni kao cyangwa ko asindavyi ngira ni koa nabonye wewe kuri Facebook bambe kuri status bambe kuri profile yawe ya WhatsApp ariko agafoto ka kuko koa twarayibonye yaratuzaniye ntuze yaratuzaniye ibintu by'amasanamu ukora ama video atandukanye koa ni nziza ngaho ingozi kabisa koa murafitaniye none partenariat cyangwa ni gufasha mu mugongo ni ya management watubwiye twataza ninagufatire gaje ndagira ndabimenye ntari koa abantu bayikoreramwo n'abagenzi cyane kandi barafite n'abandi bantu bariko baramanaginga benshi muri music cyangwa muri music ariko bakagira n'igikorwa cyo kuza baragenda mu mariage bakabafatira amasanamu amavideo byose bakabikorana na kimwe yego jewe turabagenzi n'abayikoreramwo nta birenze yes reka tuyihebe rero ko ariko nyene twarababonye bro anyway reka tubandanye umuziki wa JU BOY urashize indirimbo hanze baratangara irakiriwe kandi urabona yuko kugwego watanguranye ukiri mushasha n'indirimbo ya mbere simbi kuko hariho benshi bagize nyinshi bari noje n'ababifesi bataye tuzizi mugaba bazitaye wewe ntutaye kubera batangara iragiye hanze irakoze yego utegekanye ki nyuma y'ivyo ubonye jewe nkishira hanze indirimbo yanje nabanje kwiyumvira eski iyi ndirimbo inaniye ivyo ndiko ndiyumvira mbonye basi tagize na views 100 nzoba ndi mu muziki canke bizovyana ndi mu nzoca mpeba oya kubera James abantu bantera intege bamvuga ati peti yangu courage kora imbere ni heza mbonye ukuntu byagenze atanga uvu nyinshi nashizemwo ndiko ndabwira zina mufana wanje wese ko inyuma ndiko ndabakorera ikintu kirenze ico nabakoreye kuri iyo ndirimbo baratangara kizoza kibatangaza birenze gusa ahubwo ho ari barahabuka atari na baratangara yego azoba barahabuka ho hapana baratangara ndashaka kuba ikintu ngaho ingozi zina muntu wese azovuga ati JU BOY respect uraje yego JU BOY mu muziki ku gasaka turafise generation ziko ziraza turafise n'abatumanjije ingozi muri music na cinema no mu mupira wanashaka hafise muri mwidagaduro muri entertainment muri rusange hafise amateka hariho abakubanjirije kuko uri wavuba cyane hufise indirimbo imwe hariho abafise zibiri ba Dabwizi ba Miro n'abandi benshi nuhe muntu mwino game ya music ubona
afise reka mvuge basi afise umubano mwiza muri music basi ubona yuko ariko aranezera ku buryo ubona yuko wewe wifuza yuko mwokorana music cyangwa mwokorana nk'umindiri agusavye cyangwa umusavye korabo byo bavyiza mukorana muri music industry y'umuziki ngaho Ngozi nta muntu n'umwe ndiko ndabwira ngo tuzokorane oya ko je nazamutse nshaka kugira aho ngeze wenyine kandi nta n'umuntu nshaka ko turushanye ahubwo jewe JU BOY nshaka kwirusha ku buryo bwahangera ku rwego na babandi bato bazovuga ati JU BOY ndakese iki nawe nshaka kumera naka kuko twakuze tubona baroriro bafizo ba satbi baragenda bagira ku rwego rushimishije kuko twaravye ibiteramo vyinshi vyabo iningozi ku Gasaka anyway je nahereye 2010 nipfuza nanje kuba umuririmbyi bikanka ariko kugeza 2025 niho ndatobo niyo navuze ati reka njemwo ndare game ariko gusa mu quartier baranzi mu quartier nta muntu numwe atanze ko nari umuririmbyi akomeye ariko byo mu quartier nivyo mu quartier nyene ni umuririmbyi mu quartier bagani jereka ivyo mu quartier nashatse renda bishire mu bikorwa quartier babona ibikorwa vyanje ko ivsinoze yes reka ndakubaza akabazo gatonye ngaho nyene uhereye 2010 wifuza kuririmba warabonye barore na bafizo yego uri muto mu muziki nturi muto mu myaka ni ikihe tandukaniro wabonye mu byo wabonye mu muziki wa barorero n'ubu uri kuraririmba n'ubu uri kurakora tandukaniro umanze kubona niri tandukaniro ndiko ndabona umuziki umeze nkino iwacu ndiko ndabifatira hano iwacu Ngozi umuziki nta gaciro bakiwaca kabisa oya barawuhevye abanyamuziki umwe wese arimenya nta ugira umumenya ubona bo bitaho ntagaci ugerageje kureba ubu ikintu bitaho ni bike ni umupira baragerageza kuko ibintu by'imyidagaduro nibyo ndiko ndabona bayitaho cyane ariko umuziki warahagaritse n'Ingozi urabona ko kenshi haba ibiteramo byinshi bitandukanye ariko ngaho Ngozi ubona biteramo bikihaba kabisa ndibaza ni iki cyahabaye ku buryo bw'atabiteramo biba ngaho Ngozi ariko ntavyo tuzi kuko twe turi bato je nanje ni muto muri game reka ndindire ndabiyo bigenda kabisa yego yes ngira ngo mucavuze ikibazo ni cya kintu nyene kimwe twaganira ku kibazo n'umusaza Gomen muziki Ngozi utira umira nk'udima jewe naho wavuze umupira je n'umupira sinobishigikira kuko n'amakipe ari mu karakina umupira ni Ngozi nabone ivyicaro sikirenga bambi ikicaro barimwo basi mu kibanza ntibishimishije reka tuyibandaniriza je ndazi yuko Ngozi kimacita ubu ni comedy cinema kuko Ngozi hariho nk'amakrebu tuvugana nk'atanu ari muri cinema hariho banashaka niho hari abakomedye muno mwanya ubu mu Burundi bafashire idarapo bashaka ikomedi kuko ndazi mu Burundi ni Bujumbura ngiye numva umwana ati shagi urumva yuko cinema iriki rafatisha reka twimandaniza JU BOY mbega kuri Facebook yawe witwa gute kuri YouTube yawe witwa gute ama platforms yawe rezo social zawe witwa gute je kuri YouTube yanje banyitwa JU BOY n'indirimbo iriko baratangara yambe kandi nawe ni waja kuyiraba izogutangaza kabisa kuri Instagram nitwa JU BOY rya rindi nyene riguma rigaruka kuri Facebook ni JU BOY agira Facebook zibiri hariho page ya Facebook hariyo yitwa JU BOY aba na konti sanzwe ya Facebook yitwa Halimana Jire naho hose mba mpari kabisa ego yes tubazo tuza kurangiza ikiganiro JU BOY indirimbo narayumvirije harimo akajimbo kantuze kumuririmvyi bambe ko mu producer CPG tuvugana yarakoreye n'Ingozi mugangirageje kure indirimbo ntiyoba wayikoza kiri n'Ingozi yari yaramanutse Bujumbura ngira ngo yaranagiye ko ndumbi amakuru asumira kari hanze niki cyatumye JU BOY adakora umuziki Ngozi akavuga nti mpise mu kuja Bujumbura kandi Ngozi ari huvuka Ingozi niho mvuka kandi hari ama studio menshi atandukanye kwa Atari muri Victoria mu Gasaka k'imizi kabisa kwa Medi hose haba producer batandukanye ariko ngaho Ingozi hari ibintu bakibura producer baho no kuba yani batazi guhanura umuririmbyi mushasha donc ntibazi gutera intege umuntu abwe ntikikora ibi cyankereki wewe bagutera intege mu bitari byo nawe bitari byiza nawe wowe udashoboye kubwira ati yana iyi ndirimbo yawe nibaye zana yajyayo mafaranga rero ibyo Jesse nigeze ndabishimira abantu bo ngaho Ingozi kandi barakora cyane byaranci intege kuko hari benshi babwiye yuko barenza abandi
kandi atana hamwe baraje kabisa cha bituma nawe tuyabura mpenda biratuma mvuga ati reka manuke ngende hariya naho ndabi vyaho ko bimeze kabisa yes ngira ngo producer b'ingozi muca mwiyumva akukosora nako nyene aho navyo kingiye kwivuga ko tumaze kwiganira ko ngishi maze kuvugana n'abantu benshi yuko hari utuyeso bite mugenda murakora ubwo umuntu mwanya ageze kudushira ku mugaragaro two tuyeso ri kugira ngo mureko modukosora no music yacu natwe turebe yuko twogira kwingozi amateka arahari turabisa aba producer ba endomike basipijura zi yuko bagenda mujombora basumurira n'abandi benshi tire turavuga ngozi hari impano zitandukanye kabisa reka dukompara umuziki wa JU BOY nka Alan waririmvyemo cyo dura n'undi muziki nka hip hop n'umudiho waranze ugasaka k'imizimbire hari benshi abakapera ubwo nk'abo benshi bahari hatobowe umwe twabonye umwe uyundi yagize ngaravyuye mutwe bakubise ubuhi nyimba ari Jadix Big J abo bose baragize ngo baraje baca bakubita mu buti ariko umuririmbyi nka kiriko akiri yararirimbye we yarashoboye gutobowa ntibakubita birakunda ngira ngo nawe nyene ko ari umwana nyene nkuko yivugira nikidoma gikwije we umuziki urumva we yagiye kupigira ibujumbura yego nigiki ubu nacoba gituma ubona abaririmbye barandi bamwe bo bashobora gusimba bagatoroka bigakunda mugabo aba happy ntibikunda tube turagira ibanga tube turamenera ibanga abari nyuma ariko baraza babe barabiheba canke babandanye abahaperi bariko barakora yiyumva shani bacajumva abahaperi bariko barakora benshi cyane tuguma turaba hakurya hatandukanye Jesse mbona ahubwo mbona umenga ni inguvu nkeya babishiramo urumva usanga atangura kwiyemera mu quartier ibikorwa atarabikora basi umunwa nk'abarapere nyine urabashirikaho yego kabisa urumva rap turabizi ko ari yo kwiyemera niyo abantu biyemera ariko kirazira kwiyemera mu quartier iyemere no ku kazi kabisa werekana ibikorwa uje ngaho uhangane na naka uri kurashaka ko muhangana mu bikorwa byawe uri kurakora ariko kirazira kwiyemera muri quartier abo mu quartier twabasize mu quartier nyene ni nayo mpamvu nanje navuze ati sinje guhiganwa n'umuntu numwe ahubwo nje guhiganwa na je nyene kugira ndabaho ngera nka JU BOY yego kabisa bro ibintu mbwiye ndavyumva kandi naye je nabitahuye ariko ikibazo ngomba ubu nyene cyo mvuga akarorero nk'abo bantu nk'amaherema nk'atatu je ndavyumva ndavyumva yego nkarikire nyene niki nyene cyo byumva nihari ko numva byose jo ariko nyene womenera nk'akabanga ati aba bantu nibikebuke bakore ariyo muririmbyi umwe yaje nyene nkivoka ni pa fezira pu muhaperi kandi yarabitse kandi waramwumvise inengo zari umuraperi nemera pe kandi asumbye abandi baraperi bose bamwitwa polisi polisi w'umuraperi wa mbere nemera kabisa hari hose niwe wa mbere yagiye arama na inspiration yo kuririmba kuko nabona aririmba afise n'akazi nkavuga none n'ingabo z'igihugu zirakora bene ivyo bintu ndavuga naje waho ndi naho ntigengera reka mbe gendemwo ndabe muri game uko bizokunda komanda ahubwo aca ndondera ubu nyine cyumva kino kiganiro ndaze karakibona aca ndondera inbox tuvugana ndakubaza ukuntu uririmba uvize inko Adumiza bro wambaye nijyamo kintu ukuntu uduhara yes nukuvuga abo baririmbyi baraje bemwe baraza bakaririmba ko kumva kafise n'impano mugabo mu segonda 2 ntuswa kumwumva nivyo biriko biradutangaza muri game ari navyo ninjiye mwo nanje nje kuraba ko ntashaka gusubira inyuma arivyo vyantindije guhera 2010 mvuga ati ninjire camvamwo uca binanira ninjire nta nyungu mbona mu music y'ingozi ni wacu mu Burundi mbona biriko biragenda nabi ndavuga ati reka ninjire nk'umusodagiye mu rugamba zibyagiye kugwana 2025 nahere 2010 mpanga kugera iyi 2025 ubu narinjiye kandi sinje gusubira inyuma never give up kabisa yes hariho abaririmbyi batonye ko baririmba R&B beza babizi tubona ariko hari ikibazo umusaza government ngizenti nta wigi yavuze nti ikibazo tandukanye umuririmbyi uwakira n'ubu umuririmbyi w'ubu hitibonire zose ego kijewe kinadandaza CD nananzitembera neza mu mashakushi mu mugongo nkaronka amafaranga direct mugubu upostinga kuri YouTube gacawe guhewe ngufasha ngushire kano ka video kuri Insta kuko nawe ndazi wabigize mwe n'umukawusha ego
wewe umuziki uwo muziki wumva wakera n'ubu ubona byo byarateye bija imbere cyangwa n'ibiraje imbere cyo n'ikibazo cya mbere cyangwa urabona yuko twasubira mu buryo bwa icya kabiri ni kihe kintu twokora umuririmbyi ahabwa agaciro cyane abana bariko baraza kuko ndabizi nawe ntuzenye nka JU BOY uri kwashaka iterambere mu muziki ubona none kugira ngo ukuntu nyimba badandaza CD we umuhere wumva yabona direct bigakunda ubwo urabona umuririmbyi ashaka kuririmba unabizi karimba n'indirimbo nziza ntagice kwinjiriza ikanakundwa mu igakundwa kuri rezo social ntikwinjiriza twokora iki icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu nacyo kiravuga giti we nka JU BOY ugiye gukora nka gomene udandaza umuziki wawe kuri bwa buryo bwunguka uvuga nti nzicara ngo weho nkaho rero kuvuga nti jewe umuziki wanje n'ivyunguka direct apana kuja gushira kuri rezo social canke nje nzodandaza nka miro muzika canke bajya badabwizi nzoshira kuri rezo social bizunguka bitunguka ntibizunguka bazotaki jewe mu bibazo byose uri kurambaza ndavyumva kandi ndanabitahura kabisa umuziki wa kera si wowe dutandukanye vya kera n'ivyobo kera umuziki cyari ikintu kigoye kandi kugira bakumenye byari ibintu bitangaje ariko ubona ifoto imwe gusa iratuma wewe wamamara igihugu cyose kizima twebwe rero turiko turagurisha kuri aya social media ku ma YouTube na Instagram Facebook ahantu hose hatandukanye niho turiko turagurishiriza ibikorwa byacu turiko turakora abantu babona ko bitandukanye ibiki hari n'ayandi mashirahamwe twebwe turiko turashaka ko ashobora kuba yo dufasha nk'abaririmbyi kabisa mukababira aba brand tukaza turabamanagingira ibintu byabo tubapromotingira hatandukanye ariko benshi ntibabikora muri music yini wacu Ngozi biratandukanye ni Ngozi umwe wese ni musambi kwibako niko biri no Ngozi urimenya kabisa uripambanira ngenda avuga ati umuziki ugiyemo uzi no kuntu bimeze n'amategeko yawo umuziki no kugenda buke hamugakora ibisigaye Imana gahezagira yego kabisa akabazo kambere akishyuye ka kabiri reka natwe njyana ko zuva utunyishe siwe nahamagaye ukemera ku ugahagarika ihonda yawe ukavuga ati muzehe naho ndi ku muhanda murabona ko turi ku muhanda hariya ni ku gasa kuri za nene zirezi turi kubara ukemera tugahagarara tugavuga atanye ndiko ndarengana reka mpagararire hano nyene kabisa nyishura rero ako kabazo ka kabiri akabizo ka kabiri ni kuvuga yuko ntakenera kuba nk'abana uko bariko barakora bariko ndiko ndakora uko ngiko ndigana ibikorwa byabo ni bya bindi nzoguma hasi nyuma yabo kandi nzoguma ndiko ndakurikira ncaho baciye ahubwo nshaka gukora ibyanje ku buryo bwaho nanje ngera ku bindi bazovuga ati naka twoba nka uko je naje ndabasanga muri game nta kintu na kimwe bambariye game yacu imeze guca narabahamagara tuganire ku byerekeranye n'umuziki uko bimeze ukamenga nje kubatora amakuru kabisa nahisemo kwikorera je nka jewe nawe JU BOY kabisa yes ibibazo biza gusozera JU BOY mbega uwo mukinira yumubona gute kanimero ka telefone nyimbaga hayi JU BOY nabufasha keneye nakineye ko bamufasha byukuri JU BOY arakenera ubufasha cyane kabisa ugituma ubufasha ukenerwa ni uko JU BOY mfise manager wanje dusa nk'abanganya twese uburyo yego zina kintu cyose hari cyo no musaba atashobora kumpa nkaba mfise akanimero kanje kibwanje mbona no kwishoboza nk'ikintu babona abafana banje babona ati iki nka JU BOY reka tumufashe nimba ari muri style ziwe zidakwiriye reka tugire uko nimba ari muzika akeneye kuja gusohora kuri urwo rwego ashaka ko bwogera ku rwego rushimishije abantu abafana bose bakavuga ati imiziki ya JU BOY niyo ifise iri ku rwego ruri karite ya mbere ndafise akanimero ka telefone ari 69 688 075 mu kirundi twumve turebe yuko mu kirundi ni 69 amajana 688 ubusa 70 kabisa twibandaniriza cyane JU BOY warashize indirimbo hanze baratangara kuntu iri kirakigura ikura bibona kandi umuntu wese akora ikintu afise gahunda mbega JU BOY udihekanya yuko igikorwa kindi cyo hanze ryari bivanye n'ibyo wakiriye ku ndirimbo ya mbere warahindura ibyumbi ni ryari indirimbo yindi zodohera kugira ngo ntutunyoteze canke uvuga nitereka mbanze ndindire kwiza
Yo ni mu minsi mikeya Kabisa. izokwiriye kuko je nabonye mfise abafanzi banje benshi cyane ahubwo aho bari hose Buba. peace Kabisa. kabisa ego Hey. nabonye ko nariko ndatamba nirorera mu minsi 3 yonyene maze kugira wista 50 ndabona yuko abantu banje turi kumwe kandi bagize ariko ndavuga yuko nazobatindira nkuko indirimbo yangira ikiranangaza ariyo JU BOY ariyo baratangara niyo nshaka yuko vuba vyihuse nko mu kwezi kwa gatanu kwezi kwa gatatu nzokwishyuza ukwezi kwa gatanu mu mpera je nzokwishyuza abafana nzobishuriza buno music za direct kuko ibikorwa bifise ni byinshi indirimbo bifise ni nyinshi naranditse ndaruha no style two hejuru ibikorwa ari hit zo hejuru ari umurori ni nyinshi cyane kabisa yego kubera ubu tuvugana audio mu minsi ndi mu kugenda kuyikorora biratungana ibiyakorwa kugira ngo urari integuro ukuntu gira amasana sishaka kubanyoteza babandi bari indirimbo z'akanovera ngaho ingozi ku Gasaka indirimbo zigezweho z'uyu mwaka ndahari yes baratangara ejo naho bazobarindi ejo bazone iyo yindi nyene ninde twumve gabasha oya biracara ahantu ego biracari hanze parenthèse sawa reka tuyizere twizere yuko uzoduha keza kariyo matiye ku rukundo je nashiri wanje seze tukajyewe na hata wamfise basa abandi abafise yaziba cyane abazoba bafise byinshi nzoba bafise indirimbo nyinshi zitangaje kandi ziryoshe ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu niko ndababwiye ati banga ni kurigumya mwese aho muri yose mu kwa gatanu mu mpera muzoba ndiko ndabaha ibintu bya mbere Enjizi ugasaka Enjizi amakuru y'urusaku yanyuma aja gusozera ikiganiro JU BOY narumvise kava mu camugani yego mucamugani ndazi yo baby 6 ndazi JU BOY ndazi yo nagomeni ngizeni hariyo ndazi nabandi je ntoba ntazi ini ngozi turumva camugani naki inama kugira ngo kugasaka muhazime tuvuge butanyerera kuko ndazi hasita amezi make muhazimye cyane mucamugani n'ahantu natwe twavukiye bamwe ntitwahakuriye ariko nyine niho mwavukiye turabyumva ariko impano ntiraba ngo umuntu yavukiye hati canka avuka oya umwe wese aragira icyumvira akahaguruka ati jewe kino gikorwa reka ndagishikiriza bene gihugu ndagishikiriza abantu abafana banje muri rusangi babanze banezerwe nimba muraco baneza nimba co babihira reka dutere inzira turabe iyo bigera yewe narahagurutse nabonye abasaza bagomeni bahagurutse ndavuga ati musaza ndabegera turaganira barambare ati we dogo biragoye kwinjiramwo ariko mugabo bikeneye ikintu cyose gikunze kijemwo urumva ntiyambariye vyinshi yambariye ati wewe ni waba ubikunze injira ukore hama urabigera mafu gusa genda mwemera n'umusaza ngaho ku Gasaka yubaha hari hose gomeni ngize yes baby 6 nawe n'umugenzi tugayaga byinshi ariko arakora n'umwana yarutse vuba ariko aragenda ni nawe abantu bampa inspiration mbona abajene tuba turi kumwe mu rungano nkavuga ati bano bajene ko bariko baragenda nk'uko muri style nkabona ibintu byabo biko biragenda neza reka nanje mpaguruke nanje nka JU BOY cyaje kogwa guhera 2010 nari numva mpambanira mbonye abandi bariko barakinanga bariko barakora reka nkore kabisa yego naciye nkora baratangara ugenda kuri YouTube cyureba ni JU BOY yakubwiye kwitwa JU BOY hamwe byoshika akabazo kanyuma gasoze ibindi zo kubivugana hanyuma hamwe byoshika JU BOY byari yiteze muri music bikamuhemukira yego what is the next nikabazungu bavuga niki gikuriki jewe iki gikorwa kimemukiye plan byanje nta yindi ni nyawa muziki nyene ndacari muri game y'umuziki mpaka kugera ku busaza bwanje ntabyo guhagarika umuziki ni guguma nkora sinzohagarika kuko nabiteguye iminsi imyaka kugeza n'igihe ntanguriye uwo muziki rero ndasaba yuko nzogomeza ku muziki mwese abafana banje sinzigera ndabatenguha bibiha bibaryohera sawa yes JU BOY reka akajambo sikanyuma ko nugomba udusige uratiracyari kumwe ariko agumu mwanya nakaye kantu mbere wiganire kirangira woshikiriza abakunzi b'umuziki reka tuvuge ku isi yose duhereye ING duhereye mu bujaje hose mu Burundi mu Rwanda naye hose agiye atandukanye ariko yakurikirana ino iganiro ni ikihe kintu ugomba ubunyene ubasabe ku ndirimbo yawe baratangara je niyo kavuga nigiriye ntari ndagaruka gatoyi ku
ku ndirimbo yanje baratangara ico nipfuza kandi saba abavandimwe jewe ndabafata nka famiye abantu bose abafana banje bo muziki ndabafata nk'abafana ndabafata nka famiye uko mu muziki ndifuza ko mwomfasha tugakorana tukagendana nkatera imbere nkagera ku rwego mwishimira ku buryo nanje wa muririmvyi mutoya azovuga ati JU BOY aho wavuye turahazi mu muziki abafana bagiye barakubera hafi baragusapotinga uragera kuri uru rwego uriko twese turafise abana ngaha bakiri batoya bafise itara kugira ngo batere imbere dufashe bazamuke ndafise intumbero yo kuzofasha abandi baririmbyi bato bakizamuka iyo niyo ntumbero yanje fise muri rusangi mu bafana banje nshaka ko uwo ari we wese nzomufasha yego yes reka ngaruke gatonyi muravyumvise ntababwiye just niko ndavyumva nari nagiye gatonyi kureba ukuntu bigenda yababwiye kandi ivyo nabwiye nazi yuko ari bijya nyene nta gihinduka we nawe kora ibintu nk'umugabo umutera intege indirimbo yiwe baratangariye kwiza kugira ngo kwizeye muko n'umwana w'igihugu ndavuga niti kora ibishoboka byose indirimbo yiwe kwizeye muko nanye n'umwana w'igihugu nawe atera imbere nk'abandi aje ku kigani tumubone hanze yese JU BOY kandi ndagushimire je nitwanje rikiri biti video nete nikere yarize mu promoter wa mbere ngize ugasaka ndagushimire wakoze ku mukanya ugahagarika imoto kandi kamparike n'igitoro cy'ubugizimvye tuyage je kabisa urazi ko umugenzi wampamagaye kenshi dukora ikiganiro yego burafatirwa ingorane n'ibindi yaragushikiriye aho uravuga ati indirimbo umfeti akizamuka reka ndamurondere nabe viwe nawe bimpa inkuru ndavuga ati respect kabisa ico kintu ndakigushimira uri umusaza ngako gasa kuri kuraduza ku rwego rwego reka turagenda turabe iyo imana idusikana ariko turazi yuko tuzohashika abantu bose twifuza kuko izo zibika zose zaramaki kabisa yes reka ndagushimira nibaze yuko n'umunsi nzogutelefone canke n'umunsi nzogufatira mu muhanda nk'uko nyene nzogucakira nkagwega imoto ati hagarara nshaka kubaza umuntu yantumye uzohagarara kabisa nzohagarara kabisa reka ndagushimire cyane aha ni ku Gasaka TV butabazi butagira imbibe imbere yuko tubanda turangiza ntibibagire kugenda ufite subscribe kuri no YouTube channel subscribe kuri no Facebook ariko ntibibagire yuko uja kuri JU BOY YouTube yiwe canke Facebook ziwe umukurikirana mutera intege yakubiye akanimero kiwe nimba kuri higanira ndazi wakumviye JU BOY mutera intege urebe nawe icyo ukora nk'umufana w'umuziki canke nk'umuryohe kabisa